Shalom, shalom. Ndabaramukije mwese. Nizera ko muri amahoro kandi mugwe neza aho muherereye hose. Nakaryo kadasanzwe aho nsubiye kubakira mu kiganiro ciza, mu kiganiro kidasanzwe Intahe y'ukuri cyo kuri uno wa mbere. Ego, ndasubiye rero kubaha ikaze mu kiganiro Intahe y'ukuri cy'uno munsi. Mu kiganiro Intahe y'ukuri cy'uno munsi dufise ikintu kidasanzwe tugira tuyagiye ko ikintu bita ukwizera kwimura imisozi. Ukwizera kwimura imisozi. Mbega hoba hari ukwizera kutimura imisozi kuko Yesu Kristo yavuze ngo nimwagira ukwizera kungana n'agatete ka sinapi muzobwira uno musozi wite mu kiyaga ngo kandi uzobumvira. Rero uno munsi tugira tuyage ukwizera kwimura umusozi. Ni gute? Ni giki cerekana ko ufise ukwizera kwimura imisozi canke ni ryari ko kwizera kwawe kuzoshobora kwimura imisozi. Ego tudadevdereka tuje gusoma muri Luka mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice ca mbere ku murongo wa 45 havuga ngo kandi hahigwa wewe wizeye kuko ivyo wabwiwe n'umwami Imana bizoshika. Yesu ashimwe. Kuri no murongo haravuga ngo kandi hahigwa wewe wizeye ngo kuko ivyo wabwiwe n'umwami bizoshika. Ukwizera kuzima, ukwizera kwimura imisozi ni ukwizera gufatiye cyangwa kwizera Imana. Urashobora hari ukwizera ku buryo bwinshi. Hari umuntu ashobora kubavuga ati jewe ndavye umuryango navukiyemwo, ndavye ukuntu muhira novuga ati structure ukuntu bimeze, ndizera neza ko ntazokena. Ufise ukwizera mugabo ko kwizera kwawe ntikwimura imisozi kuko uko kwizera kurashobora kunanirwa. Hari umuntu ashobora kugenda kiraba mu kiyaga akavuga ati ndavye ubwiza, ndavye uburyo naremwe, ndavye ukuntu nsa neza, nzoronka umugabo canke nzoronka umugore mwiza canke bizogenda neza, ndavye ubwenge mfise nzomenya mw'ishuri, ndavye uburyo mfise ishaka nzotunga. Uko nukwizera mugabo nukwizera kutimura imisozi kuko ukwimura imisozi nukwizera Imana. Rero bavuze kwizera Imana bavuga kwizera ico Imana yavuze. Yesu ashimwe. Urashobora kuba wizera, urashobora kuba ufise ibintu vyinshi wizera kuko abantu benshi bafise ibintu bitandukanye bizera. Uno mwaka urashobora kuba wizera bati uno mwaka ndawuravye ndawutanguye mfise akazi, rero uno mwaka uzohera bimeze neza. Uko nukwizera ariko akazi karashobora kunanirwa. Ukwizera kose ushobora kugira kutari mu ijambo ry'Imana. Uko kwizera nikuzomena imisozi, nikuzosenya imisozi. Ukwizera gusenya imisozi, ukwizera kwimura imisozi, nukwizera ico ijambo ry'Imana rivuga. Ati rero ndamaze kwizera ico ijambo ry'Imana rivuga. Ni giki gikurikira kuko ubwa mbere na mbere kumenya ico ijambo ry'Imana rivuga mu karere kanaka. Nimba uri kuraraba mu karere k'ubutonzi, Dawidi yari yaramenya Imana, aramenya n'ico Imana iri, aramenya n'imihezagiro y'Imana. Aca aravuga ati uhoraho niwe mwungere wanje, ko ndazi yuko uhoraho ari umwungere wanje, ndazi ico ijambo ry'Imana rivuga. Rero ko ari umwungere wanje sinshobora gukena. Impamvu nimwe ndabizi ko asanzwe ari umwungere wanje, amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongorera uruhande y'amazi adasoma. Ivyo vyizigiro yari yaravyubatse, yari yaramenya ati uhoraho niwe buhungiro bwanje, ati nta muntu ashobora kunkura mu Mana ko ndi mu buhungiro, ata muntu n'umwe ashobora kunkura. Rero iyo umaze kwizera ijambo ry'Imana, iyo umaze kugira uko kwizera gufatiye ku ijambo ry'Imana, ikintu gikurikira ni ukuca ukora ibihwanye nuko kwizera. Mu Congereza bavuga to take move, donc gutangura gukora. Navuga ati igikurikira ni gukora ibihwanye nuko kwizera. Dawidi amaze kugira ukwizera kuko yarasanzwe afise ukwizera, yarabonye ico Imana yamukoresheje ari inyuma y'intama zase, hamarashika aca asanga yuko hari umuntu ariko aratuka Imana. Kandi Dawidi yarazi ijambo ry'Imana, yarazi yuko nta muntu n'umwe ashobora gutuka Imana hama yijane. Rero ko yarasanzwe azi ijambo ry'Imana, rero aca agira ukwizera ko Imana, iyo Mana nyene, ko iyo Mana yambwiye nzobana nawe, iyo Mana yavuze ngo nzobana namwe, ici ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwe yarakize. Amaze kubimenya abati rero je uyu mugabo ndashobora kumwica. Ikintu yakoze yaciye afata intambuko, yaciye akora igikwirikira, yaciye akora igihwanye no kwizera kwiwe. Yaciye ja kubwira Sawuli aramubwira ati ndekura ngende ngwane n'umuntu. Rero iyo umaze kugira ukwizera ni kuca ufata intambuko zihwanye no kwizera kwawe. Intambuko ihwanye no kwizera kwawe. Nimba uri umunyeshuri
ndizera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo zoba umutwe sinzoba umuriro. Kubera ko ivyo ndavyizera, intambuko igirikira canja kwiga, kuko iyo niyo ntambuko ifatanye, ico nico cerekana ko ndavyizera. Nk'iyo Dawidi yari kuvuga ati ndafise ukwizera ko nshobora kwica Goliyati, mugabo akaca agenda akaca aryama akaca agenda akibandaniriza afere ziwe, agashira indya bakuru biwe amakitahira, mugabo afise ukwizera ko ashobora kwica Goliyati. Uko kwizera kwiwe ntaco koba kumaze. Rero mu gihe umaze kwizera ikijambo ry'Imana rivuga, cukora igihwanye, cufata novuga ati igikwikira nga cukora igihwanye n'ivyo wizera, n'iki jambo ry'Imana rikubwiye, kuko ijambo ry'Imana rirakubwiye ko kuko wizeye Imana urahiriwe deja, uramaze guhigwa, kandi icyo uzokora cyose kizokuberako. Nk'ubu urashobora kuvuga ati je ndizera yuko icyo nzokora ko cyose kizomberako. Ego urabona ko ufise amahera make, urabona ko niwe watangura umutani umenga na amahera make, ariko hamwe n'ivyo kuko wizeye ijambo ry'Imana, urizera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo igikorwa c'amaboko ya kirahezage, cufata move, cugira icyo ukoze, cukora novuga ati urashobora kwiransa muri business kuko wizeye. Nubwo umenga abadandaza bose barahomba, nubwo umenga hari ibintu kanaka, ariko wewe kora, novuga ati fata intambuko ihwanye nuko kwizera kwawe, kuko kwizera kose ushobora kugira nkuko twabibonye, ukwizera kose ushobora kugira kutari mu ijambo ry'Imana uko ntikwimura imisozi. Naho twabonye kandi yuko naho ushobora kuba ufise kwizera ijambo ry'Imana, ntufate intambuko ifatanye no kwizera kwawe, ntukore ibihwanye no kwizera kwawe, uba uri kuri hena. Ushobora kuba wizera ko Imana izoguhezagira, Imana ntizoguhezagira uryamye. Oya, genda utangure utwo tuntu nyene witaye ko ari dukeyi, utwo tuntu nyene wibaza ko ari duto, Imana izoduhezagiriramo. Rero ukwizera kwimura imisozi ni kwizera ijambo ry'Imana, hama kugafata ingingo bivanye n'ico kintu wizeye. Ico nyene wizeye tangura ugikorereko, tangura ufata ingingo zihwanye nuko kwizera. Rero ndabashimiye cyane ku bantu mwashoboye kubana natwe mu kiganiro Intahe y'ukuri y'uno munsi. Mu kiganiro Intahe y'ukuri y'uno munsi aho turavuga ibijanye no kwizera kwimura imisozi. Kwizera kwimura imisozi twabonye ko ari kwizera kuhagaze mu ijambo ry'Imana, kandi twabonye yuko umaze kuronka ijambo ry'Imana, ukamenya iki ijambo ry'Imana rivuga, uca utangura gukora nk'uko ijambo ry'Imana ribikubwira. Novuga ati gufata intambuko zifatanye n'ico wizeye. Ndabashimiye cyane kuba mwashoboye kubana natwe mu kiganiro Intahe y'ukuri cy'uno munsi. Nongera kandi abatumira ku kiganiro Intahe y'ukuri c'ubuta. Mwarahezagiwe.